turamusasonga turashimira kuzwa ibyacu TV namwe mwese mudengeshe kurikirana ibiganiro bica kuri channel YouTube yacu no musi tukigaruka ku Urujijo ruri mu rupfu rwa Kizito Mihigo, umwe mu baririmbyi baririmba indirimbo zo kuramya no gusingiza Imana, yapfuye mu buryo budatahuritse ku igenekezo rya 17 ry'ukwezi kwa kabiri mu 2020. Ibi bikaba byamenyekanye bivuye ku ikete ryasinyweko n'uburongo y'igipolisi Kabarebe, aho yavuze ati mu rukerera rwo kuri wa mbere tariki 10 Gashyantare 2020 ahagana saa 11 Kizito Mihigo w'imyaka 38 wari ufungiwe kuri sitasiyo ya polisi i Remera yasanzwe yiyahuye yapfuye. Kizito Mihigo yaramaze iminsi 3 ari muri kasho ya polisi aho ubugenzacyaha bwamukurikiranyeho ibyaha birimwo kwambuka umupaka mu buryo bunyuranije n'amategeko na ruswa. Tariki ya 15 na 16 Gashyantare yari yasuwe nawo umuryango we ndetse n'umuhagarariye mu mategeko. Iperereza yatangiye kugira ngo hamenyekane icyateye Kizito Mihigo kwiyambura ubuzima. N'ibintu byaje bitangaje mu gihe ubwa mbere ku ifoto giwe hari habanje kuba uguteba ndetse baza kubitangaza biciye kuri Twitter ya polisi y'u Rwanda. Mu bintu byakomeje kwibazwaho byinshi etse kubera iki yafashwe, ariko bikaza gusakara mu binyamakuru ariko ntibaze kubivuga. Kizito Mihigo rero nakubwira ko ari umwe mu baririmbyi barimbye indirimbo zo guhimbaza no gusingiza Imana mu isengero ry'abakatolika, ndetse yagiye aririmba n'indirimbo zo kugira ngo kurondera ubwiyunge mu Rwanda ku banyarwanda na cyane bari baherutse guhura n'ibyago vya genocide. Ndetse inyuma yaje gufungwa, aho yapfunzwe yagirizwa ibyaha birimo kurondera guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse n'ibyaha birimo byo kurondera kwica perezida. Mbere rero inyuma yo gufatwa no gukatirwa icyaha yaje gufatwa ku cyaha cyo gufungwa imyaka 10, amaze kwiza imyaka 5 ari mu gasho, noneho yaje kurekurwa. Ino fatwa gusubira gufatwa kwiwe bamwagiriza kwambuka igihugu ku kigenekezo rya 14 z'ukwezi kwa kabiri. Umwe mu bantu badasanzwe cyane muri Minisiteri y'Umuco ariwe Edouard Bamporiki yanditse ubutumwa bwari ubutumwa budasanzwe. Reka tugende tubusome turabe ese bwagana ndetse bunacura ndetse bunagerageza kwerekana yuko uno muntu atari bukire. Aho yanditse ati utahanuje ahunga bahinga intabaza irira ku miziro, igisiga cy'ugwara rurerure kimenye inda, akamasa k'inkenguzi gashoka izindi zitaje. Amahitamo ya muntu hari ubwo amuhitana, reka twizere ko amaherezo y'uwacu ubwo azasoza neza kuko haguma amagara. Ano buno butumwa n'ubutumwa budasanzwe ndetse n'ubutumwa wari wese yashobora kwibazaho ese ni kubera iki ono Edouard Bamporiki yashoboye kwandika buno butumwa. Ino migani yerekana neza na neza yuko ono muhanzi Kizito Mihigo burya yari kujyamenge yuko ari ibintu byariko biramutegurirwa ko. Ikindi kintu giteye urujijo ndetse cyane ku rupfu rwa Kizito Mihigo nuko yaje gupfira muri sitasiyo ya polisi i Remera, ndetse bakavuga yuko yapfuye yiyahuye. Umuntu ashobora kwibaza ati ese umuntu yinjiye mu gasho konze banza kumukontorora, ese byaje kugenda gutse kugira ngo ashobore kwiyahurira mu gasho? Nakubwira neza yuko abaturarwanda n'abanyarwanda barize Kizito Mihigo ndetse bakaba bari barahaye uno muririmbyi adasanzwe yaririmbye indirimbo nka Inuma, igisobanuro cy'urupfu, turi abana b'u Rwanda, n'izindi nyinshi zaruhuye imitima ndetse zashoboye kwiyungisha abanyarwanda bakaja hamwe, haba abahutu cyangwa abatutsi mu gihe hari habaye genocide. Uno muhanzi rero yari hawe ikizere n'abanyarwanda, aho yari yashinze Académie de la Musique kugira akaramura abanyeshuri mu muziki kugira ngo bazavemo ikindi kintu kandi gishobora kuba giteye urujijo. Ese ni kubera iki yashoboye guhunga igihugu akaza gufatwa neza asigaye iminota 5 kugira ngo ashobore kujabuka ngo aje mu Burundi, aho mbere yaciye afatwa bakamwagiriza yuko
agomba guhungabanya umutekano w'igihugu. Vyerekana neza na neza yuko mu mutima ataratekaniwe, ariko kuba umuntu yashobora kuvuga yuko koko uno muhanzi yapfuye yiyahuye ni bimwe mu bintu umuntu adashobora kwemera, bimwe mu bintu adashobora kwemeza 100% mu gihe yari muri polisi kandi yaracunzwe, ahubwo hari akantu kari imbere bigoye kutamenya. Subscribe kuri channel YouTube yacu, ndagusaba gire share, like, comments. Rest in peace.